Satbi ibintu vya mbere afite indirimbo za mbere zinyohera kandi zinyanswika mu cyo nkora byose mu rukundo mu buzima busanzwe byose byashaka ziri nk'impanuro. Ica kabiri Satbi ashobora kunezera ashobora gukora show mu gihe mba ndi mu mabaro akaza mu karere ndimwo mwumva ati muri uwo mwanya yanze kuruhuka mu mutwe wanje. So Satbi aririmba indirimbo zifasha amajambo yiwe aramfasha mu buzima bwanje. Gerageza ukuri kurakora ubandanye uko nyine ahubwo wongereza ingufu kurusha kubera ikintu cyambere kitwespira ni ibikorwa vyiwawe. Itandukaniro rihari Satbi wewe arakora ibintu byiza kandi abantu benshi barabikunda cyane, kenshi usanga kenshi akora indirimbo ziruhura abantu mu mitima kandi zibahanura. Nico kintu cyambere mbona arusha abandi no kwicisha bugufi kwe. Yes, bakunzi banda TV ndabaramukije n'abaramukije aho muherereye mwese ni Elma Love marimo ko bisanzwe umuntu wanyu umuntu w'igihugu umuntu wa bose uno musi mubona ko nawe nashagije njanishije n'abandi uko nashikiye ahantu haryoshe uko mabibonye twaryohewe twanezerewe ndiko n'umuryango munini cyane n'umuryango wa Bizimana Bubakari Karum Satbi beshi baze nka TEAM SATURA yo mvuze umuryango wumva yo kari team yiwe groupe yiwe abafanzi biwe nkuko mawe ko bari kumwe ari benshi ntazi cyabakoranije ariko navuze teka ndondere bamwe muri bo batwiganire bimwe abiri cyangwa atatu ku bintu vyerekeye kuguhura kwabo eske bimeze gute baje kwishimira Crown Royale cyangwa baje kwishimira 1 million de views reka maze mbere ngaha ku wanje bite Sawa umeze neza cyane gose witwa bande kubatabaza jewe nitwa Nguruza Bertrand kawaida ko Facebook wanjye namukosha Berisat kubera ki Berisat kuko je n'umufana wa Satbi kandi ndamukunda cyane mwe birenze byatumye namwitirira nizajya nkashira ko nigiwe nkaje. Ego murakoze cyane ku rubavu rwanje ariho umwana akeye umwigeme w'igihugu amata bite nawe Sawa umeze neza ego namwe babitwa bande nitwa Nayishakiye Darlene nawe usanzwe uri umufanzi wa Satbi mu bandi shaye cyane ndumufanzi cyane. Ego iyo uvuze ko uri umufanzi wa Satbi umuntu ari karagukurikirana muri no mwanya atazi ikintu cy'ubufanzi cyo kimaze adakurikirana cyane industry ya plus 257 yumviki yumve yuko uri umufanzi w'ikirere w'umuntu kanaka nukumva ko mukunda n'umutima wawe wose kandi ukamufasha no mu bikorwa ari karakora kugira ngo atere imbere ashike kure ku ntambwe nanye nashaka yifuza kandi nawe ukawifuza ateye imbere ukanezerwa nubwo atashobora kurinjiza mu kabatsi mu shandi wanze nkunda arateye imbere kandi arashise ku indi level abandi barese hanze bageze ko umwe wese afise impamvu yakunze Satbi umwe wese afise impamvu yakurikiranye Satbi eske nka wewe icyatumye ukunda Satbi niki Jewe ndakunda ibikorwa akora eka ndabikunda cyane nicyo kintu cyambere kingoyera n'ukuntu yicisha bugufi imbere y'abantu misi yose. Kuba umufana wa Satbi bimaze iki kuri wewe? Nagaciro kanini cyane kuko ndabona ko imbere ari heza kandi ndabona ko naje mfisemo inyungu mu byo ariko arakora. Ego ubwo nashika ngaha Satbi ntawe nabonye Bizimana Bubakari Karum narenze ko nza kumusanga hano nkuko naye navyumvise ati hariho uguhura kw'abafanzi ba Satbi ndavuga ati peut-être imba baza guhura na Satbi baraza kubaraba eske niye mpamvu Satbi yo batashize kubaraba kugira ngo nabo bashigikire cyangwa ntibamuhamagaye cyangwa ntabazi umva Satbi baratuzi kandi cyane ko sibirenze ariko batashise ngaha nta nubwo tubabaje kuko twebwe aho rencontre ku bandi rw'iwacu ntwayikoze kugira ngo duhure na Satbi ni nk'abafanzi ba Satbi twahuye ngo dukore rencontre duhure kwese umenyane kwanza ku bandi rw'iwacu Satbi kuba ataje bazi ko nundi musazoza kuko kawaida nanye yahereye hasi araruha mu gukora umuziki afisa akazi kenshi amakora minsi yose yose ashobora ko yafatiriwe n'ibintu byinshi yatuma ataza nicyo tubabaje twe kwanezerewe umunsi yaronse umwanya azoza kuko turafanze turi ngaha igihe cyose tuzokwamaho. Ego murakoze cyane kunyishu yayimumpaye ariko ndashaka mbaze umwigeme ari iruhande yiwanje ikibazo kimwe petete ko byo bari nka 2 cyangwa 3 vya nyuma nsigaje kugira ngo turangize ikiganiro uno munsi nimba uri hano Satbi nkaba atabonetse hano onye kuri wewe ni byatanze ishusho mbi canke Satbi yari yabamenyesheje ko ataza kuza oya Satbi yatubesheje ko aza kuza gusa nta shusho mbi byatanze kuko tunubu turacyaryohewe kuba twashigikiranye tukaza arafatiriwe cyane kuko afite byinshi akora urabona ko baheruka no kumugena mu kazi gashasha twaryohe nta na kimwe nta shusho mbi byatweretse vraiment n'undi munsi urahari tuzobonana. Ego mu gihe wohura na Satbi akaguha iminota 3 kugira ngo ugire icyo umubwiye gikuru ibintu bibiri bikuru uwo mubwira cyo byo bibi cyambere nuko ndamukunda cyane
icya kabiri ni ukumukeza mu muziki aguma atera imbere kurusha atera intambwe kurusha n'igihugu cy'u Burundi acegeza imbere mu bindi bihugu byose cyamamare cyane kije imbere. Ego impanuro wo muha ku bintu akoraniye ni ukuguma aca bugufi nk'uko yama niyo mpanuro nini mbona kuko niyo naruta byose mu kazi kiwa agenda arakora. Asampusa ndazi neza ko Sadbi kiganiro aragikurikirana impanuro baguhaye wayumvise umufanzi wawe ndibaza nimba umuzi cyangwa utamuzi ariko icyo nzi cyo nuko ari umuntu agukunda cyane. Beri ngaruke kuri wewe gatoyi iyi rencontre yarishingiye kuki muri rusange niba mutaye mushaka guhura gusa na Sadbi. Iyi rencontre kimwe yarishingiye ko nuko twatimaze imyaka mige kirekire abafanzi ba Sadbi ba TEAM SATURA tudahura kumba hamaze kuyonga abafanzi benshi cyane dushaka kumenyana nimba doye mi system bwati n'umutu mfanzi wa Sadbi bagize ingorane ndamufasha nubwo abafanzi wahande kurundi hande ndamufasha mugabo ijambo cyo bavuga ati tambe nambere muhiri wanyu rero kwa TEAM SATURA ndamufasha birenze kuko urukundo muri TEAM SATURA n'rwa mbere kandi ngo ruje imbere muri TEAM SATURA twabonye ngo tumenyane kandi twongeze ubucuti cyane. Ego ikintu cya nibaza kugira ngo mumenye neza muvuge ati turishuwa yuko umuntu ari umufanzi wa Sadbi murabi ibintu bihe ibintu umufanzi wa Sadbi ikintu cyacu turaba n'urukundo kwanda mufitiye n'urukundo hama kura izindi kite turaba twavuga ati eske wewe Sadbi yo akoze ikintu uramukurikirana hehe na hehe kumbuga izahe akoze indirimbo asoro indirimbo kuri YouTube uraja kwagira subscribe cyangwa kwadusa views eske wagira partage yo agize nuze kuri Facebook cyangwa kuri Instagram Twitter n'ahandi nabandi harimo nandishobora usanga badafise uburyo bwo gukoresha amatelefone ya Android mugasanga aramufise ku mutima akavuga ati Jesse Sadbi ndamukunda nubwo nogenda mu bantu kanaka ndashaka kumuhari aho Sadbi bashoboye ashaka kuririmba akavuga ati umuntu vraiment n'umufanzi w'ukuri nubwo adafise telefone yo gukora ikintu natwe dukora natwe cyo gupartage canke kugira ibindi bintu subscribe. Ego Sadbi mumari ibintu byinshi ndavyuma yuko nimwe mumugize abe uwari uno munsi ariko ikibazo cya nyuma cyako kubaza mbwira ibintu bitatu Sadbi akumariye mu buzima busanzwe apare yo kubura umufanzi wiwe. Sadbi ibintu vya mbere afite indirimbo za mbere zinyohera kandi zinyansipika mu sonko nafyose mu rukundo mu buzima busanzwe byose bashaka ziri nk'impanuro. Ica kabiri Sadbi ashobora kunezera ashobora gukora show mu gihe mba ndi mu mabaro akaza mu karere ndimwo nkumva ati muri umwe yanze kuruhuka mu mutwe wanje irifunge na misho Sadbi yagize kugira avyumva. Ica kabiri ni kwifuza ko Sadbi ateze imbere igihugu twabinezererwa cyane kumva ko ari kagenda hanze ariko aronka amafaranga kwiye hama nawe agateza imbere umuryango we n'abandi bantu bose kandi kina nafanzi ntaza yibagire azame hafi ge cyose. Ego ndangize nawe kandi ikibazo cya nyuma ni leta ndukano rya Sadbi n'abandi baririmbyi b'abarundi ko nzi ko bose bakora neza. Itandukaniro rihari Sadbi wewe arakora ibintu byiza kandi abantu benshi barabikunda cyane kenshi usanga kenshi akora indirimbo ziruhura abantu mu mitima kandi zibahanura nico kintu cya mbere mbona arusha abandi no kwicisha bugufi kwe kwa misi yose kandi kwicisha bugufi nico kintu cya mbere kiri mu mubano w'abantu nibyo nico kintu cya mbere mbona niyo novuga ko ariyo Salama nyene na bamwe ko hariho nabandi bavuye mu ntara zitandukanye nk'uyu turi kumwe ngahanya bamwe ko yavuye mu Ruyigi. Eske bro witwa kwanga akazina kanje bitwa Erankunda Arfan ariko benshi banzi kwizina rya Arfan King. Arfan King kuva mu Ruyigi uzi Bujumbura muri rencontre ya TEAM SATURA Sadbi adahari wewe bekuvuze kwiye kuri wewe kuri je ikintu cya mbere ni urukundo. Ica kabiri nuko nzi neza yuko Sadbi nubwo atoba yashoboye gushika ngaha adufise ku mutima TEAM SATURA. Ikindi naco nuko ico nzi cyo Sadbi yitanga mu gukora. Ego wavuye mu Ruyigi uje ngahe Bujumbura kugira ngo uhure n'abafanzi ba Sadbi bagenzi bawe. Ese aba bantu ko ari abanyabujumbura wewe wiri wiki mwahuye gute kugira ngo mumenyane byagenze gute? Ikintu cya mbere ni discussion. Ni kuvuga hari TEAM SATURA. Kuba hari TEAM SATURA hariho team kuri WhatsApp dushobora kuba duzatura discuta n'abo bantu bandi. Tumaze kuba discuta beshi ni tuba tuzinanye hari abava mu mihinga itandukanye uko jemba mva mu Ruyigi abandi bakabaronga habi Bujumbura. Niyo mpamvu uyu munsi habaye nta kontre yo guhura twese hamwe. Beshi muri twebwe nitwaye tuzinanye. Nkaje ni ryambere mpuye n'abagenzanje. Ariko nasanze ikintu cya mbere batanguye kunyereka kuvashitse ngaha ni urukundo. Banyakiriye neza navyo kwinubana. Banyeretse urukundo gutindaho nanje vuga ati ndi muri bagenzanje. Ndi fier kuba ndabashitsemwo. Ndi kuvuga ikintu cya mbere n'urukundo muri TEAM SATURA kandi ndabashimira cyane kuko ngene banyakiriye na je. Ego ejo ni wabumva umupapa ukaba umuntu akuze ukaronka ibibondo bikuze ikintu cyo uzobwira umwana wawe ati impamvu yo tumukunda Sadbi ni iki
ikintu cya mbere umwana wanje yoba ariyo bije gukunda Satbi. Satbi ni kuvuga ni umuntu wa mbere novuga muri industry y'umuziki ndundi ahura n'ibibazo byinshi cyane, ariko Satbi kuba ahura n'ibibazo byinshi cyane niwe mustari wa mbere amenya kuvyitwaramwo neza. Atasiyo mu bastari bose bari hano mu Burundi, Satbi arahura n'ingorane nyinshi. Satbi aramuvuga kwibi, Satbi ariko ivyo byose ntavyitaho. Wowe icakora mu kuba numwe abo bantu akoresha ibikorwa laba gushika ubu nta muntu yari bwashikane 2000 nta muntu yari bwashikane 1 million views kuri YouTube, ariko Satbi yakaca cigina givanye n'ivyo bagiye baramuvugako ntiyari kubishikako. Satbi n'umuntu wa mbere agerageza gusupportinga umuziki w'undundi, ahiga ama featuring mu Rwanda, featuring Tanzania. Satbi n'umuntu wa mbere arekura ubutunzi bwinshi mu muziki ndundi. Niyo mpamvu nababwira ati gerageza ukunde na Satbi kubera iki narabonye icamaze n'icamari y'u Burundi. Ni umuntu wa mbere atita ku majambo agerageza gukora cyane. Ni wabukora rero nuzobura abantu bagukwirikira, ahubwo uzoronka abantu benshi baza bakugwanya bagusubize hasi. Nta muntu uzoronka gusubiza hasi utari kurakora. Bajya abandi babura abantu babasubiza hasi kubera ntibariko barakora. Niyo mpamvu rero Satbi acahura n'izo ngorane zose. Ego uno munsi Satbi akara gukurikirana kuri Ndaha TV nk'umuntu wavuye mu Ruyigi uje kubera Satbi Bizimana Bubakari. Ndashaka kumubwira akajambo kamwe kugira ngo nakumviriza bavuga ati abanyaruyigi bamfise ku mutima umunyaruyigi abafana hari ijambo yambwiye rikuru nzogenderako. Okay, jewe nkuko nobana je mva mu Ruyigi Team Satura from Ruyigi. Satbi aho uri hose ni wubawe, gerageza ukuri kurakora ubandanye uko nyine ahubwo wongereza ingufu kurusha, kubera ikintu cya mbere kitwespira ni ibikorwa vyiwawe, kubera hamwe woreka gukora nta numwe wasura kubona muri Team Satura. Ikidukwega twese nivyo bikorwa uri kurakora, ni kuvuga rero Satbi narushirizeho nkuko ari karabikora n'amakampani akaba karamwizera za Crown Royal, ni kweri ibikorwa vyiwe ari karakora. Please Satbi, I beg you, bandanya akazi kawe kandi ico wosaba Imana imbere nkuko uri kurabikora, inshallah uzongera kuco wifuza. Za ndoto zawe zose waririmba ubu nizo ziriko zirabaha isiti. Big up sana. Murakoze cyane, ndabashimire cyane ku mwanya mwaduhaye. Namwe murakoze cyane ko namwe twize mukadubaza ivyo bibazo byose. Yari Alphan King from Ruyigi. Yaga. Thanks so much. Bakuzi Ndaha TV ko mwabibonye yari Team Satura rencontre yari kirakora ibintu nk'ibi. Murabibona ko byari ibintu bimeze neza, ibintu biryoshe, ibintu bibereye ijisho kuraba. Nanjye nka Elma Love mwarimu navuze ati sino hasi bano hantu kugira ngo ndabereke ingene ibikorwa biko biragenda bimeze neza. So kumana na Ndaha TV kora subscribe, like, share na comment. Ariko je ndumumera sinohereza ngaha ndavise ba baby bake kubera ko intobegera nk'ababaza impamvu bari hano. Sister Fresh. Umeze neza? Ego. Ebana kuberewe no. Merci. Ebana izi style mwe muzimvira ure wose atambara nkawe bwiye nkuko. Ni style zo muri Amerika. Ego ni style zo muri Amerika. Je nishimiye ko nifuze ko nokorana nawe ibintu bibiri canke bitatu. Impamvu wowe uri nganye zina niyiye nka nk'umwigeme usanzwe wari ufite iyindi mirimo wari gukora mu rugo. Kubera je ndi umufanzi wa Satbi ndamukunda cyane ndetse ko no musishikanga kumushigikira. Ego waje kumushyigikira ariko Satbi ntawe uhari. Wamushigikiye gute mu gihe Satbi atari nga? Nawe Satbi atonse umwanya wo gushikanga ariko je ndabyifuza. Uyu mwigeme yitwa gute? Nitwa Mucho Queen K. Mucho Queen K. Wewe wari ukora ibintu kuri Facebook we? Ilfo ko dutwika. Ego abantu benshi baravuga amajambo menshi atandukanye ko Team Satura muri abantu bakunze gutukana cyane kuri Facebook. Ivyo bintu mwo bisigura gute? Baratubesha ave matoni nidutukana. No. Satbi yatwigishije ingesi kwiye. Umaze igihe kingana gutufana Satbi? Imyaka nk'itanu gutya. Imyaka 5 ufana Bizimana Bubakari Satbi. Je ndibaza nankeka yo bakuzi Satbi. Aranzi cyane samples aranzi. Sawa je ikintu kimwe cyaka cyonyene mbwira ibintu bibiri apara yuko uri umufanzi wiwe apara y'umuziki ikintu Satbi akumariye mu buzima bwe busanzwe niki? So Satbi aririmba indirimbo zifasha amajambo yiwe aramfasha vraiment mu buzima bwanje. Ego abantu baravuga yuko gufana umuririmbyi nta kamaro ntacyo yo gufasha no gutumwanya yiwawe abo bantu ho babwireke? Yo vraiment abantu ndabumva ikigongo cyane gufana umuziki ni ibintu biryoshe. Ego murakoze cyane kumanya mwampaye. Ati murakoze cyane kumanya. Urakoze nawe cyane. Ego bakozi bandatu ubona bariko barishima baragiye cyane. Team Satura yaga. Murakoze cyane.
gikuru bite bro safi sana kuri meze neza zineza cyane na braza imbere ko genda kubazize kana buye kuberewe cyane merci sana niko vyama mabiri kawaida niko vyama mabiri kawaida kuba takusitwa gute je nitwa Elvis Harukuri ariko banazira El Showbiz Connection Sat El Showbiz Connection Sat icyo zina ryavuye bro bo je nakuze ndamufana Sat B nakuze hari umuririmbyi niyumvamwo bo hari abaririmbyi benshi batanguye imbere yiwe ariko je nabonye bo nakuze numva ariyo shwa yiwe ko natangu kumukunda depuis 2008-2009 kuva ku nkuru y'ukuri kuduga kugera hageze no munsi ya cyane mukunda Sat B ari kintu cyatumye Sat B ndamukunda cyane benshi baramwanka bamwita kubera bavuga ni mubi asa nabi ni kintu cya mbere cyatanguye gutuma ndamukunda sana parce que sinuba yuko umuntu bita ni mubi ashobora gutanga ikintu abantu bakunda bakagikunda ya namukunze kubera benshi bavuga ni mubi après ntiyangwishije hashi hari n'abandi baririmbyi benshi baziriye rimwe ariko gero no musi nituzi yo bageze nituzi ko bahevye umuziki nituzi ko bananiye ariko wewe yaragerageje arabandanya abana abandi batageze antwa we yarahashitse ya novuga nisho cyatumye hanini ndamukunda n'umuntu atadebukirwa n'umuntu akora cyane ego nkiri ngaho nyene reka nce ngira ko mbaza Sat B n'umuntu akunzwe na generation y'abakiri bato novuga yuko abajene benshi aribo bamukunda kubera iki aza gukundwa n'abantu b'abajene cyane ariko abantu bakuze bisumbuye nk'abapapa n'abamama bageze mu zabukuru usanga bakunda abandi baririmba ya ikintu cyo kuvuga Sat B bakundwa n'abajene no gwaruka gubu ivyo ni ibintu bitahuritse cyane parce que ugiye kuraba hajya ibihe bihibindi hari ikintu bita urungano uno munsi ari mu rungano rwiwe rumwiyumvamo ejo hatoza abandi bari mu rundi rungano uno munsi twebwe tuzokora gushika 2040 baba tuzoba dushaje 2040 hazoba hari abandi baririmbyi nabo bazotora nabo mugo runganwe bavuga ati mugabo hariho mukuru wacu natuzovuga ati gihe cagihe twarafana Sat B nkuko natwe ba papa bacu baratubwira hariho Chancho wa Miss hariho Silvestre uruma vyari bihe byabo uno munsi hariho Sat B ya ni ibintu nk'ivyo rero ibihe bihibindi kuno mwanya rero twebwe ni gihe ciwe turimbo niyo generation yiwe nibo bajene tugezweho no munsi ego si wenyine ndi kumwe n'undi mukobwa ameze neza akeye bite sister sawa ameze neza meze neza ego namwe akazina mwitwa bande ko numenga we umenga ntucangamutse ko abandi nabonye bashangamutse wacangamutse no kuruha twarusha ngira ko ndakubaza nkawe uri umuntu mbona ko arisumbuye afise iyindi mirimo myinshi itandukanye ishati muza ngaho no muzi ukahirima iyindi mirimo yawe wari gukora niki kubera yuko Sat B ari umufanzi wiwe kubera ko umufanzi wiwe bakubaje ati impamvu wawe umufanzi wa Sat B bavuga ko uyu kariye ndahuna indirimbo ziwe kandi arafise indero cyo kintu ndamukundira cyane ego nk'ubu wonya wokomeza ko Sat B hariho abandi bari bataririmba ku musumba barahari Sat B arabarusha Sat B abarimye barundi bose arabarusha kuririmba ego indirimbo ziwe nizo ziryoshe ego nk'ubu wonya agenda gusaba akantu kamwe wondirimbira akantu iminota 2 y'indirimbo ya Sat B wowe ukunda mu ndirimbo ziwe zose amaze gukora nshishizaho gato oya ndirimba gato kubera urumva twamaze bite Krista ko nguhamagara ntiwitabe itaba basi wumva icyo nkugira ego bakozi bandatu ibintu biraryoshe meze neza murabona ko Bizimana Abubakar Karumu Sat B afise abafanzi b'abajene kandi bitahura basa neza basukuye ndashambaza kugira ngo winjire mu muryango wa TEAM SATURA kuko hariho benshi bari muri bakunda Sat B batari muri uno muryango wanyu kugira ngo biyunganye namwe bibasaba iki donc biragoye kugira uhite winjira nka jewe byarantwaye igihe kinini ndabura aho nca kugira ninjire ariko nanje kubera nsanzwe ndamufana cyane kuri Facebook abafanzi be bagira bona amakomantere y'uwanje nukuvuga yuko naciye nca inbox mbonye umuntu akunda kwandika cyane ndamubaza ndifuza kujya muri TEAM SATURA cyambira ngo nawe ndayirimwo acarambisa yambajije ibibazo byinshi byari bigoye kugira ninshire acaranyinjiza ego uno munsi uri muri TEAM SATURA ese umaze guhura na Sat B cyangwa ntimurahura n'umusino
turamaze guhura amaze ego akajambo kamwe wo mubwira Sadbi ko kumushimira kuko yararose million de views akaba na brand ambassador wa Crown Royal agatsindira miliyoni 9 akajambo kamwe namubwira aguma asenga Imana kubera Imana iramukunda ivyo yamye asaba kuva kera ngo uzumuhe n'urya dafise nico kintu ca mbere Imana yakimwibuka kiramukorera kijya ciza twe nk'abafarizi ivyo twarabikunze cyane ego murakoze cyane bakunzi bandati ko mwabibonye ko ibintu byari bimeze neza byari biryoshe byari nk'isukari ndetse byari bishimishije cyane ariko hari uwundi muntu ngaha umubogare cameraman jeje ko umuntu uhere hasi gushika hejuru kabisa look yiwe imeze fresh bite bro kwa kweli umeze neza na je vraiment nabona ari umukobwa je nagushimira kibogare kabisa merci beaucoup ego TEAM SATURA nabonye ko harimo ababogare n'aba beautiful girl benshi cyane mukoresha iri hebanga kugira ngo uko mutorana musange mwese muri abantu b'ivyuki abandi b'imisori ikeye wapi kwe tuvyisanga wonyene kunyene nkuko turabafana umuntu uzumwe wacu umuntu umwe wanyu ego apare yuko wowe uri umufanzi wa Sadbi TEAM SATURA kuri wewe ifise akahe kamaro kamaro ifise no kubera iratangamo n'impanuro nyinshi iki ibintu byinshi tugenda twigira nyene muri TEAM SATURA gasanga umuntu wo kwitwara uko kubera Sadbi wenyene muri TEAM ashaka kuza akatuyagisha akatubwira tumwe wese arafise kunyo gutwara mu buzima bwiwiwe ico ni kintu cyambere umuntu akunda TEAM SATURA ego ikintu kimwe cyonyene Sadbi yamaze gukora kuri wewe ukavuga ati ikintu jewe kizotuma jewe nzinda mpfa ndi umufanzi wiwawe byo ni byinshi cyane Sadbi jewe sinzi ko yuko ashobora kuba byibuka ntavyonze jewe mwiyo minsi nagize ingorane ndafungwa ndinjira muri prison ariko Sadbi twarahuriye kuri parike ndi kuburana arambwira ati we fiacre we byagenze gute ndamusigurira arambwira ati pole sana ko biri kose uzovayo aramba hafi nyene mu byo bihe byari bigoye meme na TEAM SATURA yaranshitse ko nyene barashaka kumfasha mu byo bihe byari bimeze nabi ico kintu cyambere Sadbi ndamuvuga ati jewe uko byogenda kose apara y'indirimbo n'ibintu ubivanye n'urya mutima yanyeretse akamwereka yuko nyene ku by'ukuri nanje yambaye hafi mu byo bitari byoroshe niyo mpamvu mvuga ati Sadbi ko byogenda kose no mugwi inyuma mu mahigwe no mu magorwa tuzaba turi kumwe nawe ego ndumva yuko TEAM SATURA yagufashije mu gihe wari mu mpimba umaze imyaka ingana gute kugira ngo bashobore kuvuga ati uyu muntu n'umufanzi wacu w'ukuri ndiko muta mu mpimba wenyene je TEAM SATURA nayenjemwo natanguranye nayo WhatsApp natanguranye nayo ariko Sadbi wewe natanguye kumufana kuhera ku ndirimbo y'inkuru y'ukuri nubwo tutaye bwamenyane ariko naramukunda ariko nkavuga ati umuntu ndashaka kubonana nawe ariko naramukunda sana nkavuga ati umuntu ndashaka kumubona ariko hari n'intuze yani aho concert yigeze ku bwa mbere concert we nitavye kwa vyisi mukanyosha kwitaba ni nyuma sindayibuka kubera habaye concert nyinshi kwa vyisi vraiment cyo gihe niho hari hagezweho nyine niyo concert ya mbere nashoboye kubona ngo Sadbi ndamubona amaso mu yandi ebana Sadbi no kuvuga kuva ku nkuru y'ukuri je ndi mufana wiwe kuva kiriya gihe ariko neza na neza TEAM SATURA yo twatanguranye ya WhatsApp ego uno munsi umuntu akurikirana Ndaha TV yoba atifuza kuri umufanzi wa Sadbi cyangwa atifuza kurikirana umuziki ndundi ikintu kimwe wo mubwira cyo tuma akurikirana umuziki ndundi cyangwa umuziki wa Sadbi niki ikintu no mubwira nko mu bijanye no gukurikirana ibintu vya Sadbi narabe vraiment nimbabona muziki wa kahise narabe muziki wa kubu ashobora kumufana wenyene amaze kwa muziki wa kubu ego cyo nyene kirahagije ego murakoze cyane kumwe mwaduhaye bro muragize neza namwe ubwo bakuze Manda TV je ndarangirije ngaho no munsi kana babwire yuko nishimye nkuko mwana nakoze niyashu yabiza kabisa ibikorwa bya bimeze neza ni Elmar Mari mu musanzwe kora subscribe like share comment kuri Ndaha TV kugira ngo mwange muronka notifications ibiganiro byacu murakoze cyane.